ba BTV ndabaramutse cyane ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'amagara meza aho musanzwe muzi kumushikirizwa na jewe Kamariza Yvonne uyu munsi ndetse nkuko biba bisanzwe kenshi duha akaryo abasanzwe bafise ico bariko barakora mu bijanye n'amagara meza ariko uyu munsi si umuganga ariko tuza gukorana vyinshi aho tuza kuyaga ndetse ku ngwara y'igisukari ariyo diabete benshi bakunze kumva tuza guca irya nino ariko nk'uyu munsi uko dusanzwe turiko turabikorana mu buryo tutari tumenyereye cyane aho sanzwe turi kumwe na Liliane NINAHANZWE asanzwe ari mu gihugu ca Hollande aza kudufasha ndetse cyane kudufasha ndabaramutse cyane ndabaha n'ikaze mu kiganiro ndetse muca mugira ko munadufasha kwivuga no kwidondora mu buryo bwiyaguye. Ndabaramukije mwese abarundi aho muri hose abari mu Burundi n'abari mu mahanga. Azina kanje nitwa Liliane NINAHANZWE nkaba mama mfise abana batatu ndubatse hanyuma nkaba ndumuririmbyi acuranga ibicurangishwa kavukire akunda nkaba ngendana iyo ngwara y'igisukari imyaka igera 24. Ego murakoze cyane umuntu agerageje kwiyumvira iyo myaka yose nkuko nabibabwiye nababwiye neza si umuganga ariko numwe asanzwe ari mu bagwaye ingwara kenshi dukunze kuvuga mu kiganiro cacu ariyo ingwara ya diabete canke igisukari umuntu akiyumvira mbega kuyigwara ndetse mu kiringo c'imyaka irenga 20 nka mwebwe umuntu ndetse imbere yuko tuja no mwidonido ryindi aho tuza turabona kenshi mu gihe tuko turayaga n'abaganga abahinga mu bijanye n'izo ngwara batubwira ibimenyetso bimwe nka mwebwe mukimenya ko muyigwaye vyagenze gute mwavyakiye gute mwatanguye mwimva gute? Jewe musanzwe sinashobora kwimvira ko noba nshobora kuba ngwaye diabete mugabo narumva nguma nyoterwa nkakama ukanwa amate ururimi rukuma nkavya canke urya nk'ikintu utanko ndakimira urumva nkaguma menetse umutwe kubera naguma nywa amazi menshi ukanwa nk'amaritiro nk'ubu nkanywa nk'amaritiro 3 ntagaza ntayagutomera urumva hama nkaguma urumva umaze kunywa amazi menshi uguma ugenda ku mwanda mutonyi ugenda umwanya mutonyi ijoro ryose ukararuragenda kandi uko uvuyeyo niko wacuze unyote ukacuguma unywa amazi ngacuguma nywa amazi urumva rero haragera igihe niyumvira ati none ibi bintu nibiki ariko rero ngerageje kuraba bagiye kuntora diabete jewe ndayigendanye imyaka igera kuri 3 ntarayifata ntabizi n'umuganga n'umuganga abizi ndabye kubimenyetso aho byatanguriye. Ego ndetse muratwibutsa mwe mufite imyaka ingahe kuko tugerageje kuraba muracari bato muna ko mukiri bato mugabo kumva ko mwanya imyaka irenga 20 umuntu yumva ati mbega yigwaye muri 97 chuharurana ubu mfise 45 ngira mwize 45 urumva narumva darindi mu 20 gutyo kuko ico gihe nkitangura kuvyumva nacera hariho umuvyara wanje wewe yari yamaze kumugara guma atakiva nahari yamaze kumumugaza agumanwa amazi aca agiyigira ku mwana mutonya aho yicaye aritaba Imana maze kwitaba Imana rero niho natangwa kugira reflexion ndatangwa kuraba none je kugumanywa amazi nanje urumva bugara gira sivyo hama maze kuja muri interna rero niho rero naciye ndemba kubera nifungurwa zaho hanyuma nkagenda kwivuza bakambaza abwira umuganga aho mbabara hose nkumva ko umutwe umumenetse nguma uriko uratambuka yo byaduze amaguru ukumva umenga urukukwega umufuko w'ibiro 100 ngaho mu nteke urumva uri kuzubura uramera nk'utabura neza uramera nk'utabura neza izuba ritinje nje naho ngenda kurondera amabara afajya muri vire nkanja kuyora amabara afumba muri Kenya canka mu bantu mu Afrika ndaja gukora ibarafu mwifuka abantu bakanda bati ivyo bintu nibiki banaguma naka uguma waka amusi mukuru wanje yavuze ko nambo wari igikona urumva niho rero baravuze
rero urumva aravuze ati none gaye muciye ibi bintu n'ibiki unyuma rero ico hari muri nonantwiti incamba nari niga muri isi bubanza canja kwiga mwijenda nkagenda igwibaga bakamutunini ngo twa vitamine nkamanuka ibujumbura dipimisha narahora numva ndumudonere dipimisha ingwara zose zishoboka ariko kugira biyumvire ku mpima diabete nta eka kubera iki biyumvira ngo nizabatama n'ingwara z'abatama n'ingwara z'abantu babakire baba bose bagira isukari byinshi twebwe abantu bo mu Kirundi ntazo turwara ivyo rero ico gihe niko byari bimeze kandi benshi narabyumvise benshi barabimbarira ndetse tukiri ngaho tukiri aho mwavuze ko hariho umuvyara wanyu yarayigwaye umuntu akimvira mbega mwe hariho abo usanga bavuga ati ni ingwara yo mu miryango cyane ingwara yaje uko nyene mwebwe urumva ni ingwara mwakuye mu muryango ego James nabasaza banje babiri bitavye Imana bose baza yari yabaye compliqué barita umwe yapfuye 2015 undi nawe yapfuye 2019 hariho n'undi mukuru wanje dukurikirana nawe nyene arayigwaye wowe mugabo n'umuganga amenya ingene ivura n'ingene ndamumotiva nawe nyene ndamumotiva oya aha ndetse turaza kurabira hamwe n'ingene umumotiva na wewe n'ingene bishoboka iyo myaka yose mukabandanya mumerewe gucyane ndetse mwanavuze ko musanzwe muri bamwe tweze kuraba ndetse n'ukungene musanzwe mubikora musanzwe munagendana n'umugera wa Sida iyo myaka yose umuntu yari kuca yumvira ati wowe nta n'ikintu usiganje iminsi mike cyane ariko umuntu akababona ino myaka kungene mumerewe n'iki mbega hagati y'uyo mugera wa Sida na diabete niki cyatanguye mwabimenyeye rimwe byageze gute kuko hariho benshi maze imyaka 24 ngwaye diabete n'imyaka 18 ngwaye ngenda umugera wa Sida ukuvuga umugera wa Sida waje après waje mu nyuma mugabo hariho benshi bagenda n'umugera wa Sida diabete kaciza nka maladie secondaire ariko Jesu uko bimeze ni inverse ego kuri iyo myaka mwari mufise umuntu byari bishoboka ko muca muta ivyizigiro mukavuga ati ndacari muto nta n'ikindi byoganje buraheze niki mwaciye mukora mu uyo mwanya canke mwe mwaronse inguvu gute zo kumva neza ko hakiri ivyizigiro urumva ikintu cambere coco hari abantu bakunda kwibaza ngo ugwara diabete kubera ngo bavyibushe ku biro vyinshi je nari umuntu w'umusportif nariruka nariruka twariruka kushure na groupe ahora ndi umutamburinere naravuze ingoma nta hantu nahamwe washobora kwimbira urumva ariko naguma ntibiro kubera ayo mazi nywa no kudasinzira neza kurya utapeti kubera iyo ari diabete nyinshi hyperglycemie kubera kujya kuguma amazi uca wuzurinda sasa rero maze kuvyumva diabete yarantumye naniga première nigenda lycée étoile de montagne hasigaye juste un mois ngo duheze première ncandagwara nja mu bitaro urumva naravye mu ishure baca banjana mu bitaro vyegereye ishure nyene bijya bitaro vy'ababikira urumva nibagira ama examen menshi baca bapima glycose yanje bayipima mu mukoyo baca basanga mfise ubusaraba bwinshi batashobora kwihanga ku bitaro baca babwira directrice ati uyu mwana nagenda i Bujumbura bamupime neza bavoma amaraso barabe glycemie yiwe yo mu maraso kuko iyo mu mukoyo irarenze kuri iyi myaka afise urumva ngiye ku bitaro ndatanga amaraso amabwira mbonane n'umuganga arambwira ngo wowe wihenze wizireze bitasizi wangu niza papa wawe kubera iki nayo ncivuza kuri mituweli ya papa barambwira ngo niza papa kubera iki mfise diabete yanje yari irenze cyane uravye n'imyaka mfise bace bibaza byandi bace batubwira ngo by'abatama bace baranyandikira ne blanche sinaheza diplome yanje ndayirata hasiga ukwezi kumwe duheza amashuri urumva juin nona nef naciye ntaha muhira amashuri yara muri shwi urumva hama rero ico gihe ndavuga ati nari nakanya tumeze nanje ndonka nka diplome bace ngo diabete banshira mu bitaro iminsi 10 ndi
kuri intensive insuline urumva bamaze kuntera ama insuline avuga ati okay nivyamanuka nzofata umwaka w'ishure mushasha asubire kudubura so nari ndi motive ko ngerageza uko nshoboye ngasubira nkazosubira ku ishuri umwaka nkawusubiramwo nkaronka akadiplome ico kintu caramotive caramotive mugabo byari bigoye kubera bashakubwira ibintu nategeza guheba agafana kako gakora nanje naragakunda yego bikushobora kugisha kunywa icayi kitarimo isukari agafana ukaca wiga kunywa agafana bita ngo ntuze ogazeze twe twakita vitaro twe twakita ka vitaro urumva vitaro yaribishe mugabo urafise shwawe shukanwa ka vitaro ego ndetse nk'abanyeshuri mwaba mwigana kumva ingwara bakunze kumva zifise basekuru zifise abavyeyi babo bakuze bagaca bumva neza ko wewe n'imyaka waba ufise uyigwaye urahevye umwaka wose kubera iyo ngwara mbega abizi kenshi abantu turakunze kuvuga ati ntivyumvikana sinzi ikintu barakoze sinzi aho vyaroroha nk'abo mwigana y'abanyeshure kubera kuntu naguma mfise nk'ubizi inda yanje ivyimvye batangura kwongorerana ngo mfise inda hanyuma rero igihe naraba bakantora bantuye mu bitaro baca biba birashikiriye directrice yitwa twamutazira Mathias yari umubikira akaze gose urumva erega araza Mathias nsanga mu bitaro acamba ikofe amikofe kubera iki byamushikira ngo ngiye mu bitaro ngo ngera cyane hanyuma umuganga yandaye ko kujama ariko arampima mu gitondo ibipimo avuga ati none umwana mu butike ngo uyu mwana agira ngira imana akaye iryo joro nacenja mu butinya umuganga ngo uyu mwana umuhoye ubusa uyu mwana ari mu butinya uyu mwana arwaye diabete kandi directrice yari yahejeje kuri inkubita ikofe kandi amubwira imana nibizi ibyo bakubwiye bakubesha hanyuma umuganga aca abimubwira directrice aca arasaba ikigomwe ushima abasha niwe yaciye ampa n'imodoka intaha na ekonome niwe naye n'imodoka yabo gusa n'imodoka yabo nta munyeshuri yayuriye abandi banyeshuri b'abagenzi banje bari babizi bari yo uragwaye diabete ataberi wihangane kirane tusubiramo nta kundi ndabibutse cyane ko dusanzwe turaganira na Liliane NINAHANZWE aho dusanzwe turaganira na cyane ku bijanye n'ingwara ya diabete y'igisukari aho asanzwe ayifise kugeza ku myaka irenga 20 ndetse akaba ariko aradufasha gutahura ingene yagiye arabibamwo ndetse gushika n'imyaka akamerewe tubaza kumva uko amerewe ndetse n'ibanga yakoresheje n'ingene yagiye arahindura ingendo kugira ngo ashobore kubandanya amererwa uko ari Liliane tugushimira cyane kandi ibyo muri ko muravuga birigisha cyane na cyane ko kenshi twara tuvuga muri rusange tuvuga ingwara ariko novuga atantahe ndende iyo umuntu aba yarayigwaye kugira n'abandi bayigwaye bashobore gusubizwamo novuga inkomezi canke inguvu mwavuze neza imenyetso mwagiye murabona imbere yuko banayitora kuko ni ingwara nyene itoroshe abantu nibaza ko bagenda kuyitora bamanje guca ku tundi tuntu twinshi kandi twabonye neza ko ni ingwara vy'uko bisanzwe tuzi ko ari ingwara y'abantu bakuze batama ako twabonye no ku myaka mike ku muntu ashobora kuyironka canke kuyigwara umuntu agace yumva ati mbe mwebwe ngaho onye mukimenya ko muyigwaye gushika n'imyaka yose niki ingendo mwahinduye no vuga ubuzima bwose uca busa nkuko bwahindutse mu gishingo cyo kuvuga ati birarangiye biraheze hariho ibindi umuntu acakora nka mwebwe rero mwaciye mubigenza gute ndakubwira ikintu ca mbere natanguye tegezwa kwiga kumenyera no kwitera insuline burya rero guteka urushinge urutegwa n'undi muntu biroroshe cyane kugwizibura ijya kuraje gufata nkahumiriza nk'icumi turushinge go kunda imbere yo gufungura canke ubundi nkagucumita kwitako byarangoye kumenyera kandi kuko nabigihanga hanyuma nkaza kwivuriza Bujumbura imiti nkategezwa kwijana nkaza Bujumbura nkacenja muri pharmacy bakamuzo insuline bashaka kugeza kuziguza muri frigo nkaca ngenda kugura amabarafu nkazishiramo muri yashije nkaca mfata bus nkagenda urumva nkazishikana ko mwari mukiri bato ubwo bwenge bwose mwabukuye he hari umuntu yababaye hafi yabigishije yavuze ati hewe kanura ubwenge
ewe oya kijya gihe erega hari ikintu bita kumenya kwiga uyu umugayo umenya gucunga urumva urumva mama wanje ico gihe yaragwa yari muhira yari igihanga urumva kandi urumva natezwa kwivuriza ku bitaro bikuru Bujumbura urumva amaze kuva ku ishure ruguru nacenze nca Bujumbura nja ku bitaro kuri hôpital militaire bakaca bampa banyandikira imiti nkaca ngenda kuyitora mu mafarumasi nkaca ntaha ngangirizwa gutwara insuline hama umunsi umwe ariko juste umunsi wa mbere nyene ngira ntahe sinzi ukuntu nyene nari muri ville nicara ahantu ndarya akantu ndiko nditsumita caje umumama acarangura ngo ngo nawe uragwaye iyo ngwara yari afise akana k'amezi 6 ako kana kari bare bagatuye diabete urumva uwo mwana wa simwa yarampaye inspiration cyane umwana wa simwa mama wiwe yategeza kumuhebera mugarambye ati umwana wanje shafise diabete nca ndahindura nuze kubera amajambo nari namaze kuzavuga abantu bavuga ngo ngwara y'abatama ngwara y'ababose nkashangira reference kuri ka kabebe ka simwa nabonye ni nawe wari karashingira intara bice birambye ati si ujya mwana ashobora gusurviva najewe bizoshoboka urumva hanyuma rero ndafata nyene ndigira inama ati nyene ufata imiti so uvuga ngo nari mvyibushe ngo birongo birenze ico gihe ikintu cariko kirangora yari regime bariko baramba regime niyo yagoye kandi n'ubu ndazi ko abarundi benshi bakubwira ngo ntukarye ibintu mugabo mu nyuma narize ndiga ingene umuntu aba ingene tubana nayo mpiga kumviriza umubiri wanje twari genja muri semis nama muri hyper hari imanuka ikaja muri truwa ikava kuri 18 ikaja kuri truwa ugiye muri truwa rero ucurya n'amacupa yose boyamira kugira indu y'ubutsi haje nta kintu kibaje sorry ndiko ndavanga inkuru n'izindi ariko n'ikibazo ariko byinshi muko muratubwira by'ukuri ni ibintu ngira kamaro cyane na cyane yuko ikintu cabatunze ubwa mbere mwaritahuye muramenya umubiri wanyu muravuga ati ntegezwa kubahiriza nimba ari ivyo guheba ndabiheba nimba ari ivyo gukora ndabikora ico nyine carabatunze mbetse kubijanye n'imirire vyoroshe kubijanye novuga n'ingendo kuko umuntu nifata uko ariko kose mu bijanye n'ivyo byose umuntu ahindura ubuzima hanini urumva ikintu ca mbere nigiriye inama kwari gutangura kwemera ingwara ko ndayigwaye kubera yuko igihe bayitoye ngeze ko nari ntanguye kuba paralize uruhande rumwe mwishure nicara niseguye inuze narafata amanota hagize 5 nkaca ndaba urumva so nca ndavuga ati ubu rero ico nkura aho hantu kuri etape urumva bamaze kuntera ama insuline bakanyereka yuko après 10 jours usubiye guhagarara ku maguru yiwanje ndavuze ati ngomba rero nanje nigira inama ndahevye iyo koka irakagongwa urumva ndavuga ati okay nagiye hariya mu Kirundo urazi wacu usanga abantu bariko bararya baca gukarabisha ngo karibu dusangire nkavuga ko muganga yambujije kuyibiharage n'umuceri naho ngiye igihanga mu banyagihugu mu babanyi bariko bagiharage n'umuceri bariko bagari n'inyama urumva nkaje nibo ko bambujije ubugari nkavuga oya nasanga aho bajya imyungu nkayirya bamwe ngo nzanaga imyungu zirajya ibintu by'ibiboga byinshi urumva bwabyarana kurya imboga zitarimo amavuta ugati okay urumva bica bitegerezwa kugira agakono k'iwabo mugabo urumva aho ni mu ntanga ubu sinkiteka inkono ya jenyene ntekera famiye yose tugasangira kuko narabyize ndamenya ico utegerezwa ingene utegerezwa kwirinda amashokora sindaba ariko ndarasumira abana mugabo muri anniversaire carte par exemple ke bahora bangurira nk'agashokora atari mu isukari ngo ndyohere ubwabo ubu kubera yuko ngira siporo ubuzi ko energy uja kubisohora n'ubundi abavugira siporo kiexerce ego ndetse no mu mafoto turagenda turayibona ingene musanzwe mwifata muragira ingendo mukagira amamarche mukagira iki aho usanga ari kintu
twebwe umengo umuntu agikora afise umwanya n'umwanya wo kugenda gutembera agenda n'amaguru agira iki ariko hatari ikintu umuntu afata mu maboko avuga ati iki ni nk'umuti nka mwebwe iyo regime yaraboroheye mwaravuga ati n'ingingo mwafashe hamiroroha ubunye murayibandanya ni ikintu mukora novuga mu buryo bwa misi yose ego ikindi kintu ivyo vya marshe vyo n'ibintu navuze ati nishinge gukora uyu mwaka mugabo imbere mu myaka yahera ico nakora nari fise école de danse nigisha abantu bakaza gutamba ikirundi urumva rero nuruko uratamba uri kugira sport utanabiromaritse urumva ni ikintu umuntu wese naho ufata iminota 15 ugashiramo umuzigo ugatamba urikura kandi nukuri birafasha urabira ivyuya uri kugira sport kuri ndakuja hariya muri hibihumbi n'ibihumbagiza mu ma fitness mu majim hariya kumarsha hanze muri nature honyere kumarsha muri nature n'ivyambe kuko deje haraza akayaga urahema impemu nziza hariya mu majimu naho n'ivyuya by'iruhande n'iruhande n'abarana oya mugara jimu naho ndayijamwe mugaba naje muko nacenja muri natation no muri sona kugira nyene nirorashe umubiri ubwabo sino kumarsha vraiment marche ndagira imisi yose age par jour ndagira ibirometero 10 muri weekend nkagira nka 20 canke wow aha biraboneka vy'ukuri ko nimba mwimanye iyo myaka yose mukamumeze uku turiko turababona vy'ukuri birumvikana ko hari ikintu kinini mwagiye murahindura mu buzima ndetse mu nyifato za misi yose aho tugenda turayibona neza igihe novuga icica benshi ni nukungene tuye twakira nkuko umengo biraheze ni ingwara idakira icambere co ni ingwara nzomarana imyaka yose rero nubwo nto kwigora birebire urumva ejo na hirya ejo ndashobora kugenda ariko kiyumvira ati murabona mwebwe mu mahanga hariho nk'umurundi ngaha anye abari ngaha avuga ati ivyo nyine nivyo abantu nyene bafise amahera canke naho umuntu ari hanze arivuza bikwiye umva nyene akavuga ati yo jewe n'ukuri uburyo niki ntivyoroshe ariko umuntu akiyumvira ati mbega no mu buryo buto mu buryo buke umuntu arashobora kubaho akamarana iyo myaka yose ingwara y'igisukari nkamwebwe bimufatiye ku ntara ego reka turabe maze imyaka 15 baha muri Holland urumva ubwa mbere yaho narabaye muri Afrika urumva ikintu ca mbere inyifato ukavuga uti iyi ngwara igiye kuba umugenzi wanje pfav iruhande ndayikontorora urumva ndayishira hasi urumva biragoye kuko ndabizi no dufise uburyo bwinshi par exemple je nk'ubu sinira kuja kwa muganga kwipimisha ndafise urabona murabibona murakabona iyi ni mashine yo kwipima ku rutoki urumva ariko kubera cane nk'igihe mba nibungenze baneke kuraba cane ingene isukari yifashe urumva kubera yuko ushobora kuja muri hypoglycemia musinziriye umwana akagupfirana ivyo vyose hariho abantu byabaye stadi ivyo vyose bica bigutuma uhindura hama ego uri mu Burundi rega ndakubwira mwebwe murahiriwe aho mufise ivyo kurya naturel cyo kuya dutundwa ivyo mu mako rero je nk'ubu ndakumbuye nyabutongo ndakumbuye rengarenga ivyo vyose ni imisoma reka sika mwana wa mama imisoma sha ibaze jewe nawe yaramvuye niyo nzana imbuto nkatera imisoma ngaha n'uduharage nkasoroma gakubi aho muri jardin wanje nkasoroma gakubi nkagateka nkacacisha nkacumba kagari kuko mbanzi ndi ubugari nka rimwe muri somene si cyane numva ni rimwe niko narabwize kubugabanya handi wona ndavuga kenshi mugakora nace nja muri gym ngaje no muri zo zasona urumva byaca bigenda sawa ubu rero kubera corona yaje ntitwija mu majim urumva nje mbanda nigira marche nyene nuko gutamba kwanje urumva nkagerageza nyene gukontorora ibiro nibirenge cyane uko ibiro bikurenganye ucugira ingorane nyinshi kugabanya ibyo bantu mugi nkoko bazanguke ku Burundi
ziriya nkoko murya Amabrochette ya buri bya bishishwa mugoroba. biri ku vyayo, Mm. ibi bishishwa vy'inkoko birimwo iyo cholesterol mana yanje, Mm. inkoko nk'ubu ndya fire yayo gusa, ibirya bintu vy'uburyo ibishishwa ego kararyoshe karanuze, mugabo mama Karoroshe. wanje karanuze mugabo kakugabaniza imyaka y'ikubaho, Oh. karanuze kakongereza ingorane, ni ingorane Mhm. ufite. Mhm. Ingwara urabizi ntaho izuje, diyabete Mhm. nturi kumwe Mhm. gushika ku munsi wa nyuma, Mhm. c'est-à-dire ushaka kwirambira, Mm. raba Ego, oui. murakoze cyane by'ukuri ivyo muriko muragerageza gusigura ni ntahe zigendera aho ndetse benshi bari gushobora kwiyumvira ati nuko mufise hari uburyo bwinshi nuko umva umuntu aba mu gihugu cyo hanze ariko mwavuze neza byose biba bihagaze ku nyifato ku mirire niki turafise imisozi ushaka umuntu agira agasport akiruka akagenda ivyo kufungura navyo bisanzwe mwabivuze neza handi dufise ivyo kurya novuga biri kama ivyo navyo nta bintu birebire biba birimo ivyo navyo bikabigenda kuza biradufasha ndetse mwavuze neza ko ahanini turakunze kumva ko diabete cyangwa igisukari ni ingwara yo mu muryango nkamwe bwe murafise abana mbega nk'abana banyu ntabwo bamufise ko bazova bayigwara mubakingira gute bimeze gute ngaho nta ruhagara mufise abana banje barabizi ko ngwaye diyabete, barazi no mu muryango bamaze guhitana, ariko ndabigisha nabo nyene kurya imfungurwa nyene bamaze gusohoka urugo z'akamaro nibo bimenya, ariko gushika ubu cane ubu ndabiravye bameze neza nta diyabete bafise, ariko urumva sinshobora ari indwara yo mu muryango nimba izohava ibafata ntavyo nzi kuko natwe twese uko tuvukana siko twaciye tuyigwara, hariho abayigwaye n'abatayigwaye, urumva ndasenga ngo Imana ize barinde mu Bugesera. Ego ubandanya ubasengera ndetse ubandanya unabakingira mw'ivyo vyose ndabashimire cyane Liliane mwakoze cyane kubw'intahe zanyu ndetse wanashaka ni inyigisho cyane sintahe gusa ahubwo ni inyigisho na cyane ko mwagiye muratera akamo abarundi n'abarundi kazi aho tubona neza ko ari ingwara isanzwe ihari mugabo ari ingwara umuntu avuze ko ayigwaye cyangwa bamubwiye ko ayigwaye bayumva umengo birarangiye ariko mwavuze neza yuko ntibiba birangiye ariko guhindura ingendo n'inyifato biratuma umuntu abandanya amererwa neza sinzi ko ari nk'akajambo nk'intege canke mushobora nk'akantu mushobora kubwira nka abarundi muntu mbere yo gufashanya cyane abasanzwe bayigwaye kugira bashobore kumva neza ko bitaba biheze turangiza urumva icyo novuga nuko hariyo bijya bintu byo kwiyumvira ngo diyabete ngo ni indwara y'abatama ngo ni indwara y'abakire y'abantu b'abatunzi babihebe kuko indwara nticagura hanyuma ikindi naco umuntu yijukire vraiment kuraba kugira ikarashishi buhoro nta bintu byo kwiruhisha cane ariko ufata umwanya mutonya kuko n'imyanya yo kwicara mu bubare canke imyanya yo kwicara ku mateleviziyo amasaha n'amasaha turayironka fata rero urya mwanya ugabanye gatonya utambuke naho wozunguruka muri jardin yawe incuro 100 urumva mugabo ukamenya uba wagize agasiporo urumva uraba rero n'ibifungurwa uraba ivyo uheba aha je nahevye vyinshi nahevye mugabo hari ibi biramfasha bindi biryoshe ego tugushimire cyane by'ukuri kukungeneye mwashoboye kuduha kano kanya ndabizi imyanya hiyo ntiba yoroshe cyane tubashimire cyane kukungene mwabanye natwe mukaduha kano kanya kugira ndetse mushobore kudufasha gutahura ndetse no gufasha benshi kugira bishobore guha ibyizigiro abatarayigwara ndetse n'abayigwaye kugira bamenye ingendo bakwiye gufata ego nukuri murakoze namwe ndabashimiye ego namwe ndabashimire cyane bakunze ba BTV mwawe kumukurikirana ikiganiro c'amagara meza aho uyu munsi twako tuganira na Liliane NINAHANZWE asanzwe agendana ingwara y'igisukari ariyo diabete ayigendanye imyaka irenga 20 akaba yashoboye kutubwira byinshi bitandukanye aho kenshi twaba tuganira n'abaganga n'abahinga mu bijanye navyo bakatubwira uko bimeze ko uyu munsi twaganiye n'umwe asanzwe ayigwaye twumvise byinshi ahanini akama yaduteye kandi numva umengo ni ikintu dukwiye gukorera ko twese no kubijanye n'inyifato guhindura ingendo kugira siporo kugira amakarashishi n'iki byose bizodufasha tubana tugira amagara meza munazi neza ko ariyo ntumbero kino ganiro cacu ndabashimire cyane ndayifuza kugira amagara meza hiwanyu tuzosubira